iyo ico ushaka kuronka ku muntu ukuravyumva umaze kukironka, iyo wagiye mu vy'impwemu kuko washaka kuvyara kuronka umwana, ubunye ukaba umaze kuvyara abana 5, devuma canke engagement wari ufise ku Mana, nimba impamvu yayo yari yo kuronka uruvyaro, iyo umaze kuronka uruvyaro abakubonye kera basanga waradendebukiwe. Why? Kuko impamvu yagutuma uba spirituel nuko wari wumva yuko bishoboka ko yoba ariyo condition kugira ngo umuryango wuguruke, Imana iguha uruvyaro. None bigenda gute Imana iguhaye ivyo wayironderako? Nico gituma urukundo rwa Kristo niko rutugobera, urukundo rwa Kristo niko rudupusa kugira extra mile, urukundo rwa Kristo niko rudusunika kugira intambuko irenze iyo twahora dusanzwe dufise, kuko twacitse abakunzi. Ntibigihagaze kuvya akora nibiki, ariko bihagaze yuko ugutahura kwacu kwaratahuye yuko turi muri haleluya, twarabiriwe nawe, twarakundanye nawe. Yesu ashimwe cyane. Kandi ngana kubwire ngo gukunda Yesu bizokwama bigutuma umuriro wawe w'agakiza n'itara ryawe ry'agakiza ritazopfa rizimye, kuko ibisigaye byose byo gutuma umwiyatashako itara ryawe rikaka rikamurika birashobora gutituka muri force yavyo, kubera le temps apporte d'autres solutions, then dependance yawe ikaba ku bindi bintu.